guys nukuri mutubabariye sinzi ibintu biko biraba sinzi pe sinzi kweli ariko nyene niba ari kirere kibi mugaruke rero tuvuge iki we turirimbe basi tega amajambo je yameranye urashaje ye man you know very nkoreye ibazi ko abantu batabazi ko nshaje ariko wowe wacu bivuga oya ko dushaje turabizi kizera ko turabizi pe ndabizi ko nshaje ariko nyene nakundi nubundi ko nari gikuri ngoma gukura nkakura nkasaza ibintu nyene bikagenda uko mugaruke rero tuvuge nako ndabwira mu ntore basha mu nyifu munsengere mu nyifuriza amahirwe kandi Imana nizotuma bikunda mumvira amina amen haleluya yonyine so murashaka kumbaza ikibazo cyose mwifuza nkakibishura na ofisi ikibazo ngo mbaze ndamwishura by'amajambo yameranye bibasha mana yanje na jambo yameranye muco vuga na paja onda iviora yego la hama rero ko tutabona comment ko bagiye ega commentaire nzo ziguha ivyo uvuga bari babuze bari batubuze baca barigira ne muco kurabuko baradasinziriye naraye mu cement muco waraye muco arambira ahantu yaraye uko rabukana kanuru ko tutabona commentaire hi tera imbere hi Diaz Jane badetsa kongereza gifise umutwe munini okay twari ko turavuga ibintu byo kumutora Mimi muri Irebe best influencer nawe numu influencer mwiza ndakeka ko afise abantu influencer kandi beshi ya ubura mugomba kumwitura neza mukamugira mwari rya higanwa urumva amemtana bari abantu bacu bari mu bintu vya Superbad nabo kandi umva ubu mu Burundi turi muri shosho yego kera arimwo yanike yuta n'abandi benshi ya kera ibi bintu twavyumva mu bindi bihugu mugabo twebwe nyene ntibihabe ariko Jemersu hasigaye hari abakire canke abandi bantu baba bafise ama entreprise yabo bakiyumvira akavuga ati reka dutegure ihiganwa runaka bidutera intege jewe sinagiyemwe mugabo Mimi ni hari mu mutore murinjiramwe linki taza kwipininga twabivuze hama mu mutore yiterera imbere rega ni mva nakaza kamiliyoni kamwe ndagatora muri mu Burundi canke turi mu Rwanda ahantu biti Kanombe ariko turabarundi kazi kandi ndege okay Arvera Muhimbare yavuze ngo urashaje rondera umugabo ubivuze ko iki ndashaje ko umenga ubutumwa yaraburungikiye wewe nukuri ndashaje yavuze ukuri pe sindababeshe narashaje ariko gusaza ntibisigura umugabo murabenda bakunda Mimi bijya bintu bavuze tugutore nibikije nabikoze kazimo wabikoze sha define Mimi wacu bakubonye Mimi Mimi none wewe ko nkuraba muri cinema ukina neza ariko utigera ugomba kuyaga n'abafana naje tuyage nahanyene wa muntu we Mimi afise abafana benshi cyane wosanga kuyaga n'abafana arivyo byacitse akazi ariko ndaje yabo bayaga nawe umunsi muzobona kwishura cyane gose bonjour ngewe ndagukunda none ako kari ngombwa akahe yanditse kari ngombwa singo madam Mimi Mireye none ico ivyo ni bibi wewe uri umusingoki twiyereke tukubone ndavyemeye hanyuma ki next uri singo Mimi nyishura akanawe ivyo sivyo gutangaza hano pe urumva ngira uko dukora wewe urinjira kuri nani kuri link iri muri page arashaka no kwinjira agashesha Irebe best influencer ucu usanga yo link baba bayishizeho irondera kuri YouTube Instagram Facebook izo mbuga zose na TikTok zose urazikoresha hamukinjira ukabona kuva kuri 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Mireille ni numero 11 Mimi Mireille ucusonda kuri vote kuri vote bacha gusaba email yawe hama ugakonfirma bishizemo biri mu gifaransa urumva jewe Mimi ndagukunda sinzi gusa sinzi uko bagutora twabivuze kandi bimara iminsi 3 umuntu atora rimwe usa neza sha urakoze nuko aho umuntu arambare ngo usa nabi agusubije icizere wari uremve thank you yes agumugisha cyane urumva usa neza
Hai muraho turaha pe turashima Imana twibereye amatara gusa arateze kuza ngo dukore turi muri shooting ya filme shasha guys turayibatuye ni filme yanditswe uko twebwe turi hano filme nziza twe turitondera rimwe kirundi cishi mbega nyine rimwe kirundi cishi ndazi murakumbuye ikirundi twebwe rero turi mu gikoni jewe na Muco turi guteka sha turi mu gikoni kandi twe turashira mu turungo igitunguru mayonnaise yashira mu byo kurya vyahiye tunatia imo chumvi basi niseme Kiswahili tuseme Kiswahili guys sasa ndakwikundira mimi natwe tunakupenda sana uzidi kubarikiwa asante sana irambire mimi ukuyivyiza vyonyene asante hari nimero imamagaye igiye kumama mega cyane ndi wa mega kubera bremba tari umuntu ari muri gahunda z'iyi live nta muntu two kwitaba nazira kwitaba abantu uri kuravugana n'abandi kandi nundaza kumamagara duhejeje live kubera agaciro ndabaha courage ndabakunda asante natwe turagukunda kubera ndabakunda biranse ko njyamana uvuze birakunze okay sha ryama iyi live satani yayifuhiye igumira muraho neza hamanitwa Mr Dosi nkaba ndumukinyi wa filme ndakunda filme mimi arimwo kukakina neza murakoze cyane sawa ndagukunda mimi thank you rwasa ukora byinshi bimwe impande zose Yesu nyene atari mu ruhande rwacu bizokunda noneho ko hari nta nikitugwanya bandika irebe none bandika irebe bandika irebe best influencer nubwo ukandika irebe ucubisangamwe baragusanga irebe Auguste Bonane mu bacaba mimi ndakunda cyane gusa nibirebe mushye muri groupe inje ntango mucango si twebwe mwaronka ko filime zanje Igoma ni kuri YouTube ya Mimi Mihaye official unaba muri Kongo Igoma ubone yigoye hariyo n'intambara sha Auguste oh my God bless you nuyuhe ne Auguste ibaza umukongomani ari kugukurikira Nairobi turabona merci nana umukongomani nuyu yavuze ko ari muri Kongo Igoma aragukurikirana thank you ubisasa ziri kumuca hejuru ariko wari live mana we Imana iborohereza abantu muri Kongo n'abantu bacu muri Tanzania ninjire ngaho mutore Mimi no kuri bantore vraiment ego pe ya gihembo ndagikeneye hengo uyu muntu yazanye linki hari umuntu ayizanye Burundi yayizanye bakore ko ngaho mukore kuri iyo link nukuri muntore pe ni mu nkozi isoni bico mbifurije no kugira amagara ashamagarayo nukuvuga ngo turi muri reji ko twaravyibushe ivyo kurya vyino bigira ari ya myavu y'ikizungu myinshi rero ubiri ukuvyibuha kweri tusanga nyine ibintu byo kuvyibuha ntibigezweho ubu rero turiko turaja kudutaye murayibona ya matama yose yaragiye jewe inda yaragiye muratse kintu nari ikintu y'imburuje mutazovuga ngo nagize iki iyo bavuze noneho ngo afise Muco bavuze ngo afise inda tubwire iyo nda wayishize muko bazovuga ko nayikuyeyo ndago wayishize je akayo nigeze mbona gusa yarafise imburujwa pani nari mfise imburujwa pani nda y'umwana nawe kubera ko utishura misa basha no kuri ndabishurira hano kuri Instagram I'm sorry nukuri hari gihe bingora ariko nukuri nzobishura mimi ndafise grand frère wanje atenka ugisha kuze gutwarika ndarose umugabo aruvera ngwino kamba baranturi ku isoko yo kuri Facebook wana bashaka kuri FIBA afise ikibazo reka no muri Kenya simpengeshanya ba Kenyatta Kenya ahama mwibuke kuja kuri YouTube wandike Mr Dosi official mushigikire mwihute pe no gushigikirana Traore mu Burundi bishambye ndawutora ivyawe biraryoshe nukuri muntore uwo muntu yitwa Traore ni Traore Burundi Traore ni kapitene Traore Ibrahim wa mu president wo muri Burkina Faso yes okay uriya ni wari hello Mimi I love you so much ibintu ukora ubikora neza pe courage ndinga muri Uganda irungu sinumva ngoma kuri YouTube umva sinzotumugira irungu n'umunsi umwe kabisa umva Isaac nese Mimi niba bishoboka se wamaye namba yawe nibutse n'ukuntu nagutora navuze ukuntu mwontora amashaka nimeho yanje aje inbox mimi ndagukunda pe
jana abantu nyene ntasanga nishuye mu mbabarire nsanga ari gisanga message zangwira imuco babwira ibintu twirirwa nk'ubu jewe telefone yanje he sinzi niyo iri kuva mu gitondo urumva irakoze Ines mimi wewe ntiwishura umuntu akwandikira bajya mu goma mu yaga je ndishura ahubwo nyine hari gesanga ntishuye abantu bose kandi nawe ari wewe byokubako usa we love you all Burundi mimi ndashaka kuzobera ubufasha w'ibihe byose none Rodrigue Rodrigue where are you abagabo bamaze kuba bane ndamufasha shwa ndamufasha amahitamo ni mukuru 10 mimi uri umunyamugisha murakoze cyane Sha Frank shaka kuzohura namwe mu mbwico bisaba guhura nyene ni gusaba nyene ko Imana ibikora gusa tukihurira nanje ndababona mimi ibintu bagwanyaje ko nishurana na Mangari Zanzibar unari Zanzibar muri ko mubikora neza hariho uriya ari Zanzibar unyandike ni box cyangwa uza gutembera Zanzibar umvuna nawe yashizeho na nimero yiwe mimi indoto mparana niyo kuzokinana na uko muri babiri hama inbox birashoboka kubera Imana iyo nimero twayibonye turakwandikira usijari bro cyamba aro kumwandikira reka ashaka kukirana ashaka kuba ari umu producer ashaka kuduha akazi jewe rero ushaka kumfata umbesha akazi ndabakunda cyane inaha cyane bukakira inaha inana ni bande bashaka kubona kirango ndamubashira baramutse mimi nukuri ndagukunda ukuntu watinga bimbera binkora ku mutima me ndifuza kugasha we uri celebre ugomba gutoka urabona we influencer urabona abantu bifuza kubona we Frank how are you nabonye uburyo ukinamwe filme mbona usa n'ufise amateka ashaririye bro kare weretswe wabonekewe na Bikira Maria mimi urangyohera gose cyane zamu okay mimi ubikora neza uzino Zambia tukwaki Zambia Zambia ni Zambia cy'abafana benshi Rusaka fite abafana benshi kabisa Zambia uramaze kubona abakobwa baja Zambia agenda hungu we mugabo hari ukuntu nyane ugenda n'indege ukagenda direct atasa imvura yavuye ushaka twakora zatsi nizo mu kabare niyo mu ibarabara ahubwo dukorera ndio mu ibarabara niyo mu kabare ni izo nongeyeko urikira yagiye kubwira Bob sasa dukora kandi nizibiri mu kabare guys turabasize turagiye gukora no kuri best influencer tangura munyature ku best mucho uzuramamagara best la meilleure influenceuse j'aime le français guys igifaransa icongereza kirandoka ntimubwira ngo nukuca rero nje nkunda icongereza pe nubwo ntaragishoboye jewe ndashaka kubona Kiramani pe muzane murashaka kumubona Kira nabandi bashaka kumubona Kira kandi ntuzibagirwe ndabakunda cyane ntuzibagirwe aho wavuye kandi uje gushima Imana wibagiye wavuye n'ubuzi ni rukuraje cyo ni mu gisengere kabisa mimi guta umeze neza nchora ngahe chora none na sensa zanari mikashi nako momo sange twese oya shaka kuba ari mu Burundi mimi Rwanda wagiyeyo ryari haheza amezi 3 ane ntarakwira anari mu gukwirabura mu misi mike okay John nuko wabaye usakwera imbiswa nsana yaje izoko wewe usute oya je ndigera nisiga makiyaje wewe umviriza nkubwira uburo ntavyo guhora tubisemba iteka ryose umwomba kuvuga n'ikinyarwanda cyo byoci abantu banje guys umviriza ndababwire oya hari ukuntu bibasira umuntu mimi urumva ugasanga utaye icizere wewe ifata telefone yawe siko niwihengeke oya niwihengeke ntuje muri Snapchat uravyumva ntuje na hehe uyirabishe ko wunamyemwe nkuko twunamye turabukuza bashavya ko rije abantu munzi je kuva ryari oya nabikore ubunyene twibonera amabinga arenga mirambere ndi Steve ku muntu agira follow achaza inbox ndamutemwo uwo nawe mugire follow agenda batemwe abandi bashaka kumubona nje kumubabereka mimi irambire ndi Steve rabuja asha namwe murasabiriza none ko ari abantu batubwira ngo musaneze abandi musanabi abantu batubwira ngo dusanabi ubwo ntibashonje
hari washo baraba ahantu bafata basagatumbura sivyo oya nta n'impamvu umuntu wese basafise uko abona ibintu kandi nishobora kubera myiza abantu bose nibiba gusa ushobora kubona umuntu mwenga yahindutse nabagira inama fata telefone wihange nkuko twihanze je sinahindutse kumeze kime gusa nyene ndabakunda muco yambu wemba Kamungu no mupapa no n'umufana wanje wa muntu ego wemba nanda muzi wemba vipi ntuherutse no kunshorera sha mu ruvumera hari umuntu hariyo baba mama uzogende bazogutamwe uduhuzu wa mwana ubundi azara kuze nababajije bambwiye ngo ngumvira ngo ari bwikivayo ngusene mu kabare ntitwoyikora genda ongera babaze rero je namubwiye babu azaharabe turabe ko tutaba nukuri ndabakunda murakoze cyane rimikashi bakina neza ubona hameze neza nukuri turiko turakora turashima Imana ko nanje nyotewe muri beza abana ba Burundi ego shawe mba merci beaucoup iya ruvera ndashaje ni kuri nivyo kabisa amakarire yaraheze hari indi tuko turabategurira indi shasha kandi ni nziza pe ni nziza ndabibijeje uzatwibuka murakoze cyane abantu Imana ibamugisha ndabereke mu 11 mundabire mu cyuburyo yonze nabone ko naheze ya inda pi munda zero ubu wambenze ariko nanje naronze nginje kubereka ndabereka zahuta ni jatayi ndokubiyereka none wa kuba some comment rabari ya turaje mwe ariko uyu muntu ngo aragukunda ariko mudada akina ari umuntu mubi none shani filime shuwa yetu nana uyu muriro pe sha gusa mudusengera amatara karadukorerako top mimi Mikhaye genda gukurikirana ibiganiro byawo murenge brandinga murakoze cyane no kuri Imana bamugisha hama mumbazika cyose mwifuza amatugende gukora mimi ishura Instagram nawe wogira akazi TikTok ube wishuye ku mwanya muco ko usigaye ukina neza cyane courage 10 merci ni evolution mu bintu byose umuntu agomba kuzaratera imbere hari indirimbo ya Divine ivango inzira isubira inyuma nayi inzira isubira tukaririmba inzira mvuga ijya kabiri jewe nayi hera he ndera njimbere inzira isubira inyuma ntayihari oya ntayihari oya nayihari oya nayihari ntera njimbere birarangiye Yesu novuga ati biratangiye umwasi yavuze birarangiye Yesu uvuga biratangiye bamaro mani sinzi muzagenza nje kubwawe cyane oya kumenya ko turayivangana new level oya nyene ziyandi mbere ko ari zimanda zikunda uri single and single ariko ndiyo kipe rero narose umusheri w'umusirikare ari mu Burundi mumumfatire neza ari muri Kamuha gora ni Kamuha ariko ntinyi Yesu Kristo cyane abwiza ukuri mu cara babeshe shiriwe ntabwo ari muhara umusirikare numuki numutangira ndamukoshino bamumusezera ngenda mukoshino ngira nkobwe hamananye sheri wanje ari hiyo muze muramufata neza nende mumuzi mushaka ndira kumubabwira wemba Kamungu Jean Bosco ninde Yesu na undi sheri wawe ni Yesu twe turashaje turabizi Norasi kari hehe
ibintu bavuze kuri Norasike ntubyitaho nabonye bidafashe. Oya mbonye umuntu ngo Norasike ngo aje ngo kuri live. Umuntu yavyanditse ahubwo. Yamuvuze ibintu bibi. Mani mweze. Ntibitahuritse. Okay. Nabisomye Norasike Ntare wa gatanu n'umuntu w'amateka aza Ni kuri wemba live y'abana niwe arihe. Hari ibindi Niwe bintu banditse nako ngo ndaraba. bitari vyiza nivyo nari nkwevye. Jesi ndamubona Norasike. Nora uri hano? Hey bro. Yo basha mu mamazi ufashwe n'ise. Mireye ndagukunda cyane umuzo. Zina. Mireye. Ra. Next. Ko kantu kora gacu na yerpe nawe kidakate Okay. sana. Twaje hello. Umusirikare nyene. Naciye nyotera Umusirikare butawu. Umva. Ariko wa mugani ntarangwa n'umusirikare umusivile Ngegene uri koshoboka. gusoma commentaire yo ingabire yani yambi. Yewe commentaire bashu ni nyinshi tuza turasimba gurika. gurika. Mimi homeze neza ndi kura disi nyibutso mudada ndamwibagiye yitwa Inamuco Inarigera. Mucho. Brother, how are you? How are you? Welcome. I miss Okay, you. nguyu urono Norasike I miss you. I miss you. No, we no, Ntare, how are you? Umeze neza. Nguyu Norasike yaje. Bari bamubonye. Wembari yabanje kwandika ibintu hejuru. I miss you, brother. I miss you. I miss you so much. Norasike. Ariye Maya. Maya. Haya. No, wabungwe bamwise umukobwa no. Maya ndashonje. Umuramutse na Fanny ndabakumbuye na Barasya bose. Bose nyene na Diera na Nisi na Janete na Nana bose ujya kaja gatoye kaja gakobwa haha gusa nyine turakumbe murangwa muri filme mukumbe filme abafana banje ndabahazi bakumbe filme za kuri YouTube yanje yavuze ko nuko bavuze imvugo yahimaze kuyimenya namugira ikibazo bari kwibaza ngo bagukomeye muri filme ngo bangomba muri filme ngo barambona umva turi gukora filme twanditse shasha turiko turayidirectinga muravyumva muzoyirabe ubu n'umunyarwanda kubitirwa kuvuga ikirundi muriko muravyumva nyene tuvuze buke oya tuvuze buke reka tuvugire Mayina umva Jeno sinobyirera none rero jewe no kwitahiye mu ndwiza none jewe gahunda y'indege ni ya Mimi Jeno je ni imodoka Tanzania irafunze Tanzania barayifunze ngo barafunze sinzi ukuntu bizogenda tuzotaha biciye he mu mbabarire heka zo gushira hejuru y'amapine y'indege ukuntu urumvise indege ikorotse ngo kaba kabaye zo mushira hejuru y'amapine y'indege nateka nigize mayibobo bigira bincange bigize kirarabira gucana biranse pe we nawe uri mubi sinzi ibintu nkoze okay nkengurutse Firoze Mireye gora uvuze ibintu bitakuraba byihorere papa ivyo nta kintu papa byihorere byo nta kigenda biraboneka ntimurafungura cyane ukuri pe ntago mubeshe ako mwaye turafungura na turi kuri regime tujya rimwe mu minsi turi kuri regime guys ibintu byo kubyibuha mu bireke uyu munsi nitujya ibintu byo kubyibuha mu bireke mu byihorere nanditse ibisobanutse navuze ko Norasike Ntare ari umwana okay hari ibintu oya wemba ari ikintu cyambere ari umuntu yanditse hejuru ako si wemba nundi muntu kitari gisobanutse umuntu aza kuvuga nawe brother wanje urumva Asia nishimwe wow, hi, good for you, Mimi. Thank you. Nimwayisome ha murabagasozi ni kuvuga iki? Oya nturabagasozi dasha Fabio ya. Oya usanga ariko abibona turabagasozi oya nawe. Niko abibona Mimi. Oya. Bagigira gatima koroshe mwana. Munayirize Kiramani Bobo Dave bugurure ubu imipaka irengane ego kavya ni bugurure gusambize Tanzania Mimi ndakunda uri mwiza umuriro waje turagiye gukora yo umuriro waje mani kandi nije ngiye gukora twese tugiye gukora tuba turi gukina tudirectinga bye rero imani bamugisha mu mudutima ndatujane n'udushugo uturove muduzu dutima n'uturove tuduze barabwira baramudushugo sindi buva 3 mpaye sha umva guys mu mudushugwe tugende gukora
Mimi niwe agomba gukina rero nawe Mimi akunda keya sishobora kuvana mutama udushugwe kandi udushugwe ntiwotunkangisha ngo hari birimwo papa uyu imitima yaramaze kwibuye ako je uracoroshe ariko Mimi aradukunda mu Murundi rero nka mumenka 50 mbone kuvana hinge ndabereke kira azika subscribe nyene hava bananiko na Facebook abikonta kira Nino Mimi uzabambaye gute nguyu mwamubonye sikushavuye gute ko warakaye aka kantu kaje hano nagaje kugasanzwe gaje Yesu byagenze gute kirarenguyu mwamubonye basuhuza abafana bariko barakunsa abakobwa barimo mwe abakobwa abahungu nabo barimo chance we nta bakobwa bavuga cyusa mu munsi mwamubajije Chusa we posting ya mama Chusa bakubaza barambaje cyusa cyane ni njyewe rata wacyusa uregane na Kiramani cyusa abakobwa ngo Kiramani n'abakobwa ngo nwa n'abahungu ngo cheze abakobwa Kiramani ni garamfurere ariko urumva ntazi guterera ariko mwabonye body mwayibonye body wayibonye ya areka bayirabe body shaka ndabarekera umusheri wanje nayo kuronka ino nguyu bara nabahe mukonzi n'abarundi n'abandi abarundi kazi ni beza uziko ntawe ayo mpamvu naguhisemo yego di basi tujye kuryama izina rya Yesu tujye kuryama tugiye mu buriri oya tubasigere Kiramani aba baganiriza ya ibintu byo kuryama nibirimwo baratanze inkwano nta mukwe mbonye none ubwo kuzaya turebana mu maso gusa nuko nta nkwano of course ushaka kuryama tanga inkwano bite mu Cyongereza yego I love you umuntu avuze ngo I love you urasubiza ngo I love you too urabyumva cyuvuye kugiki mwabaye couple mutabibwirana sinzi binavuye kurya kandi ntiyamaye ngo hama ngo I love you oya kurya umwana w'inkoko Mimi uraba bambaye gute mwana w'inkoko umwana cyavuye kurya inkoko kabisa tuko ndabyumvise uraba impuzu ariyo wajeyo wambaye uvuye mu rugo iwanyu ugiye kurongorwa yego urabi nk'ikanje cyane bayire tugiye gukora cyusa nguyu nabahenze abantu bo ntibavuga nabahenze si sheri wanje oya nta ni boss oya nako boss wanje nikira uyu sarame ni sheri uyu buri munsi nirwa mwisomesha ngo kira bye haje ngo bino ndagiye rero banditseho aho baraza gukomeza maka ya za mpapuro ziri hejuru ziri hariya muri chambre